Bo Akes Don ujya umuntu nubaha cyane ubwa mbere ndamubaha cyane ko ndamufata nko mu grand frère kuko ambwiye ikintu kigenza uku nagikora ariko yarampemukiye mu buryo butari bwiza mbona imba Akes Don ahantu yobari yashaka kwikubita agashi avuga tujya mupetera mudekoneye bo kuntu vyagenze je na Akes Don kazi bakunzi ba K90 TV na mu biganiro byacu nko mwenyereye dukora n'abatandukanye kugira ngo badushikirize byo barangwa mirimo yabo ndetse n'ingene barangura imirimo yabo kuno mwanya turi kumwe n'umwe mu baririmbyi rekora tugani wacu mu Burundi mahoro cyane amahoro salama bro salama kabisa na meze fresh ndabibona so biri gute ntabishasha bo bishasha icyambere nuko nobanza ngashimira kuba nicaye mu kino kibanza hama nkishimira kuba ndababona yeah. So nuko reka utangure tubwire izina ryawe bo izina ryanje nitwa Alan King niryo zina ry'ubuhizi muri business yanje ya music yeah nkuko bica byumvikana muri name of course bro Please indabai mu maso yanje harimo wewe ambwira mbe hayi ibyishimo si byumwe gusa de I miss you my de nyarukurume ubunemeye emera je nawe twishimane ubushuhe bwaduze kugeza kwijana wawili mina shofeli wawili mina shofeli uri waini wainana de uri waini wainana de my wana de my wana de my wana de my wana de tuendelee move shira ubwoba tryinga kunyiganga nyiganga kujya kwa nyamugigima mwibanga nkuko sirite nka muganga emera je nawe twishimane ubushuhe bwaduze kugeza kwijana Merci sana ni Alan King rero turi kumwe hano muri studio za K90 TV. So Alan King yo karimbo kitwago my wine of course na karimbo so kumusi weje ego yeah. So my wine no kuririmbira ndenga bon my wine nayiririmbiye abakobwa bose cyangwa urafise umwe wemera bruti ndiko ndaririmba bon nayiririmbiye uruvunga kubera jewe ntawe nayiririmbiye ahari bamene ibintu byo kuntu kino mwiza singirana n'umwe yakwambitse aho ari jewe nyene kumegaraza ibyo gose birasanzwe ariko bizimbye cyane sinaca niyemera ngo birazimbye cyane ko ngura ibintu abandi mbona bagura nyene sinambara ibyo abandi badashaka kuba yambara my one ndibaza n'indirimbo yawe ya mbere oya sindirimbo yanje ya mbere sindirimbo ya mbere ndafise indirimbo yitwa umwiza twakwanye na Akes Don bo indirimbo aho yambereye nyene kigeragezo nyene bo vyashise ndababara nyene kubera ko ivyo vyari mu masezerano siko vyagenze narababajwe cyane bo ndacika intege bo ariko narabandanije ima yaho ndakuri yitwa Dusma mbo ndakora nindi yitwa Watermelon hama mu nyuma rero hacihaza my wine of course. So tukako kwendiri mubuze yakubabaje mwembaye na Akes Don byagenze gute bwira gushika waba bo kuntu vyagenze ku ndirimbo yanje na Akes Don aha turi kuri TV iri foko akari mu mutima urashobora kukavuga nyene ugira ntikakugumemwo kuko iyo kagiye kukugumamo cyane hari ukuntu usanga uri kurica mu mutima bo Akes Don ujya umuntu nubaha cyane ubwa mbere ndamubaha cyane ko ndamufata nko mu grand frère kuko ambwiye ikintu kigenza uku nagikora ariko yarampemukiye mu buryo butari bwiza mbona imba Akes Don ahantu yobari yashaka kwikubita agashi avuga tujya mupetera mudekoneye bo kuntu vyagenze je na Akes Don bo
urabona ko abastari twebwe turashobora kuja hano tukavugana ati friend nka jewe ubona wamfasha iki Jacques sinagenda mwegera siryo ryambere twari dukoranye studio yari icitwa Sky Music of course bro ndakorerayo maze gukorerayo mu nyuma turamenyerana cinagenda Akes Don bro ndagusavye my brother umpe collab ndifuza kurimbana nawe Akes Don acara propose ushaka kurimbana na jewe ndambwira ati yego je ndavyifuza cyane acha ndamubwira ati hari studio nifuza ko twokoreramo ndagira shwa ndamubwira ati bro none studio jewe ko nifuza ko dukorera mu yindi studio atari ibigende gute cyambwira bro reka dukorere muri nyene kwa ko jewe nyene navuga ati ni umuntu mukuru anduta cyamvuga ati ntaso reka dukorere muri ino studio nyene tariko kugikorwa rero tugiye kuvugana nk'amasezerano nibaze kuzokimfashamo ko aje ntaho ndigeza ndakubaha cyane cha tuvugana yuko mu bintu bijanye ama promotion ibiki no kuntu uzokora video kazoshora nko kumba hafi canke nimba arakantu gashoboye kuba komfatiye canke nimba ari kosa canke igiki akamba hafi nime contact twari tuzifitaniye mugabo kuva ico gihe igikorwa kimaze guhera birangiye ntiyasubiye kundonda nabwo nije namurondera ahubwo kugira ngo anyishure akangarako jewe nkafata ama déplacement nkamusanga kuri studio tukavugana nkabona kari serie mugabo ntibigende neza ariko nta nakimwe byose bizogenda neza so uvuze mwavugana mu masezerano mwavugana yuko wamurisha imbere yuko ivyo abigufasha muri make ivyo byo kugira promo ivyo byo gufasha muri video bien sûr namurisha imbere je turaheza byose gusa rero hageze yuko nabashikanye ivyo yiyemeje birana ntavyo yakotse kore sana so nuko ariko uje n'indirimbo nziza ngira ngo na urayeme ndayikunda sana niyo njyamye nguma mvuga my wine none inyuma ya my wine uri kutegura iki ryari inyuma ya my wine ikintu ndiko ndategura icambere ndiko ndategura video yayo vuba bazoyibona video ya my wine hanyuma ya video hari n'ibindi bikorwa byinshi biriyo ndabasezeranya ko bigiye kuboneka cyane ibikorwa vya Alan King aho mu bikorwa ubushatse kuvuga indirimbo iki mu bikorwa ndavuga indirimbo n'ibindi bintu kiramusa nategereje kuba yokora Ega yatandukanye nk'ubu urashobora kuvuga ibintu usashobora ategereza gukora hari umuntu atabitahura ivyo ari byo icambere ndavuga ku muziki ndavuga ku muziki kubera ko ibikorwa vya Alan King ntibara bayibona cyane mugubu bagiye kuyibona cyane ugiye kusora indirimbo nyinshi cyane ego so ni giki cyahindutse none kugira ngo uyumviye kuzasora indirimbo nyinshi cyane kuzakora cyane ikintu cyahindutse kuri jewe nuko carrière ya kera naho rankoreramwo hari indi code yo wanje nazanye ni code pin yo wanje man ni pin ukundi kuntu kwa uje gukora ibi ego nzekora guto abandi batakora nzoyikora gusa ako gapine kiwanje kujya umuririmbyi yo yavuze ati modo pass yawe ntushobora kuyitanga iyo uyitanze usanga ibintu byinshi byononekaye gusa ako password nzogerageza ndabe nyene mvungura ko akantu gatoyi kugikenewe cyamvuga ati bro aho bibona gute kuko je ndakunda kwiyegereza abantu banduta ndakunda guhanuza so nuko ni umuririmbyi Alan King ndakishyize batoyi indirimbo umwiza iracyari gwa naho umva baguhemukiye indirimbo iracyari gwa iracyari gwanje vraiment so ducishizeho gato nyeni Burundi wacu niho namukuye wepa shaku ya waka akakana karakaraka nico gituma shaka yuko twokwigumanira nako karankuya nikuya okakandiga odiga urandyohera nkamemwa uranezera
nkaryoherwa reka ndakuririmba batakuzi bakumenye ahi Burundi niho nakuye umukunzi wanje ahi Bujumbura niho nakuye umwiza wanje ndakunda ukunamwenyura ukunankuyakuya ndakunda ukuna wakawaka ukuna wakawaka ndakunda ukuna smile So merci sana turangiza rero ngiro bisaka jambo kanyuma ushikiriza abakunzi bawe ndetse n'abandi bakwadukurikira. Ego murakoze akajambo noshikiriza abakunzi b'umuziki ndundi burya iki gihugu cyacu cy'u Burundi kirimo impano idasanzwe cyane aho twotumirira kira murundi wese ahari yumva kakunda umuziki agerageze kuwushigikira abantu dufise amatelefone ya amatelefone yo kwandika ama SMS ku ma WhatsApp n'ibiki bagerageza bakaja barashiramo tumega kugira ngo baje bararaba aho iterambere ry'u Burundi rigeze. Murakoze cyane bakunzi ba K90 TV makoma dukurikirana kwa kumwe muri Alan King ariko gusura karimbo kiwe My Wine angira ngo muze gukaraba ku YouTube karimbo kameze neza cyane mwanda mugakurikirana mukarabe neza nuko ni K90 TV twakire kumgira subscribe like na comment kugira ngo ndama feedback y'ivyo tubashikiriza cyane.